Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, turi kwigenekerezo rya 4 kwezi ni Kigarama 2025, turi ku munsi wa 4. Amakuru rero tubazaniye akaba ari amakuru yihuta cyane mugiye gukurikira, hajya ariko aravugwa mu gateka kazina muntu, ubutungane hamwe na politike. Iyo ni imbonesha kure ya Hejuru TV, turabakengurukiye cyane ko mudahwema kudukurikira mu makuru hamwe n'ibiganiro byose tubashikiriza umunsi ku yundi. Abari mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije kandi turabahaye ikaze, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi namwe turabahaye ikaze, bari ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya, mwese turazi ko ndahwema gukurikira ibyo tubashikiriza. N'umwanya rero w'amakuru hagezweho, tugiye kwibanda ku nkuru iciye amasonga. Wahoze ari umushikirizamanza kizigenzo wa Republika ubu afungiye ku cicaro gikuru cigendereza, nta wundi Leonard Manirakiza yakuwe ku igenekezo rya 2025 Munyonyo. Ubwo no kwezi guheze, haraheze rero imisi ishika ku 8 akuwe, ariko ubu noneho yoba yafunzwe. Ico azira muraza gutangara mwese, abarundi n'abandi bose muriko murumviriza amakuru tugiye kubashikiriza muri iyi video. Wa wundi yagize ati bavuga y'abandi ayabo bayicaye ko Leonard Manirakiza yumvikanye ashinyaguriza uwahoze arongoye CNDH, kumbure yari yibagiwe ibyiwe. Abatari bake muri Bukaronara ariko arashinyaguriza Sixte Vinyini Muraba yahoze arongoye mu rwise CNDH, asigura ko yahunze ubusa atari guhagarikwa igihe urwo rwe rwasakwa, none yoba yarabisiguye nabi mu nama yo mu Suisse. Ese yoba asubirijwe mu nkoko canke umupfumu ntiyiragurira? Ese yoba atamenye ibizokurikira isakwa? Leonard Manirakiza mu minsi heze yarahoze ari mu rugendo mu Busuwisi, yoba rero yaravuye mu Busuwisi ndetse akaba yagarutse atabwa mu mvuto. Amakuru yatangwa n'amasoko yacu avuga ko Leonard Manirakiza yoba yafatanywe amafaranga menshi y'amarundi na mva makungu, akaba yafatanywe amabuye y'agaciro arimo inzahabu, akaba yafatanye amenyo y'inzovu. Ivyo byose rero bikaba byafatiwe mu biro iwe nk'uko amasoko yacu abitomora. Iyi nkuru yose rero tugiye kuyibagezaho ku buryo burambuye, muraza kumvirizamo rero amabanga akomeye cyane, mwumvirize operasiyo yose uko vyoba byaragenze. Ibiriko biravugwa ivyo bita Lingot d'Or, muraza kubikurikira muri aya makuru. N'amakuru rero ahambaye cyane tugiye kubagezaho ku buryo burambuye. Reka rero tubasabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda, ko mwibuke no kubisangiza bagenzanyu kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu mwanya rero twabateguriye byinshi mugiye gukurikira. Hari utubazo tumwe twinshi turiko turagaruka. Ese amafaranga Leonard Manirakiza yafatanywe yava? Ese yayatoza gute? Uyahora ari umushikirizamanza kizigenzo wa Republika nihagaritswe canke akurikiranwe ku biturire, akarenganyo, kutarekura abahejeje ikiringo cyo gufunga, ntiyigeze agabanya igitigiri c'abafunzwe mu mabahero. Ariko aha niho uwari we wese yo kwibaza imvo zatumye ahagarikwa, kuko afatanywe amabuye n'amahera by'agaciro. Ese imvo yoba ari yihe? No gukora ku butunzi harimo amafaranga, amabuye y'agaciro bw'ibihangange? Ikibazo kiriko kiribazwa n'abantu batandukanye. Leonard Manirakiza yabagiye gusanga mu ibohero indiriza abafungwa atatezuriye barahejeje umunyororo, abamutabaje akanka kubumva, abo yapfungishije ku biturire n'akarenganyo canke abo bahora bakorana banamukoresha bazohumiriza bamurekure. Ivyo byose tugiye kubigarukako. Leonard Manirakiza yakuwe ku igenekerezo rya 2025 Munyonyo, yahora ari umushikirizamanza kizigenzo Republika, akaba afungiye ku cicaro gikuru cigendereza ry'u Burundi. Amakuru rero adushika akavuga ko yoba yarafunzwe ku igenekezo rya 1 Kigarama 2025. No kuvuga ko rero umwanya tubashikiriza aya makuru ahejeje imisi 3 afunzwe ku cicaro gikuru cigendereza ry'u Burundi. Leonard Manirakiza wo yahoze ari umushikirizamanza kizigenzo Republika, akaba ari yarahagaritswe atahutse avuye mu nama yariko ibera mu gihugu c'Ubusuwisi. Amakuru atangwa n'amasoko yacu avuga ko yafatanywe amafaranga menshi y'amarundi na mva makungu, amabuye y'agaciro harimo inzahabu, amenyo y'inzovu canke Lingot d'Or. Ivyo byose bikaba byafatiwe
mu biro iwe nk'uko amasoko yacu abitomora. Nko kwibutsa rero Leonard Manirakiza yari yafashe urugendo rw'akazi kw'igenekezo ya 20 Munyonyo 2025 agiye mu gihugu c'Ubusuwisi, aho yari yagiye ajanye n'umushikiranganji Edouard Bizimana ajejwe imigendere y'u Burundi n'amakungu. Igihe yari muri urwo rugendo niho hakorana inama nkuru y'urwego rw'abacamanza Conseil supérieur de la magistrature, hari kw'igenekerezo ya 21 Munyonyo 2025. Aho niho rero haca hafatwa ingingo yo kumubogoza mu mabanga. Inyuma yaho kw'igenekezo ya 25 Munyonyo 2025 inama nkenguzamateka yaciye ikorana iremeza uja muri ico kibanza c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, akaba rero yarabaye umupfasoni Rose Nkorerimana, yemejwe ku majwi ibice 100% kugira asubirire wahahora ari we Leonard Manirakiza muri ico kibanza c'umushikirizamanza mukuru mu gihugu c'u Burundi. Leonard Manirakiza rero akaba afatanywe amatungo menshi yari yanyegeje mu biro iwe. Reka noneho tubigarukeho ku buryo bw'idonido. Nyuma yo kwemezwa mu mabanga mashasha, umupfasoni Rose Nkorerimana yaciye arindira Leonard Manirakiza kugira ave mu rugendo rw'akazi bahezi babisikanye mu mabanga. Aha rero wa mupfasoni yagumye yarikanuye ko Leonard Manirakiza atamwinjirana mu biro biwe wenyene. Gushika rero ntitwashoboye kumenya neza nimba umupfasoni yari yamenye ko hari ibintu by'agaciro binyegejwe mu biro kwa Leonard Manirakiza canke abo hejuru boba bari bamubwiye ko aguma arikanuye. Ariko rero turavye ko twatoje inkuru ko kwemeza ko hari amakuru yari asanzwe azwi ko Leonard Manirakiza anyegeza ibintu mu biro yiwe. Ntivyatevye Leonard Manirakiza yarahavuye muri rwa rugendo rw'akazi mu Busuwisi kw'igenekerezo rya mbere Kigarama 2025 niho yashika ku biro. Yahasanze wa mufasoni Rose aca mumenyesha ko binjira mu biro bagire kuba bisikanya mu mabanga. Aha rero twavuga canke tukemeza ko Leonard Manirakiza rwaciye rumwuzurira ko kuko atari yigeze aronka umwanya wo kwitegura ivyo gusohora ivyo yanyegeje vyose, nkuko rero amakuru tuyakesha amasoko yacu. Binjiye mu biro rero ibintu vyarahinduye isura. Basanze ari isandugu ntamenwa canke coffre fort inyegejwemo amafaranga menshi arenga gato umuriyaridi mu mafaranga y'amarundi na mvamakungu. Hafatirwa kandi n'amabuye abiri y'agaciro, ivyo bita lingots d'or zibiri hamwe n'amenya abiri y'inzovu. Aha rero ntiturashobora kumenya ibipimo by'izo lingots d'or ubwo n'inzahabu. Niho Leonard Manirakiza rero yasabwa kwerekana ibiranga ivyo bintu byose yari afise mu biro vyerekana ko ari ivyafashwe, ivyo bita PV de ceci, ariko biramugora kuronka aca atangura kurya umunwa asaba ko bovyihoza. Nkuko rero amakuru adushika ko avyemeza, uwo mupfasoni yarankira Leonard Manirakiza ko bavyihoza, nyabona haciye hahamagarwa n'abakozi b'iperereza bavuye ku biro bikuru. Mu kanya gato rero bari bahashitse, Leonard Manirakiza ruramwuzuriyeko. Kuva rero ku munsi wa mbere erekezo ya mbere Kigarama 2025 Leonard Manirakiza akaba afungiye ku cicaro gikuru c'iperereza nk'uko amasoko avyemeza. Hari abakurambere bagize bati ingero ugiriramwo mugenzawe niyo nawe uzogirirwamo. Leonard Manirakiza yari umuntu avugwa cane mu vyo kurya ibiturire cane, mu gufunga abantu akabafungira ubusa, hari ukunyaga abanyagihugu. Abenshi rero baribuka inkuru yagiye ziravugwa rero ku mbuga zigiye zitandukanye ngurukana bumenyi. Ni inkuru y'umunyagihugu avuka mu Buyenzi aheruka kwitaba Imana inyuma yaho Leonard Manirakiza amunyagiye amafaranga menshi bimunanira kwiyakira aca arapfa. Uwo numwe rero mu ndiri z'abarundi barenganijwe n'ubu yahora ari igihangange mu bushikiranganji bw'ubutungane. Hari utubazo rero twinshi tugiye dutandukanye, baribazaho ayo mahera yose yoba yarayavanye, izo lingots d'or, amenyo y'inzovu aho yoba yarayavanye. Byose rero biri mu vyo turabandanya kubatoreza ko kugira ngo mukurikire amakuru y'idonido kuri iyi dosiye. Ivyo byose rero tukazobandanya kubibashikiriza. Rose Nkorerimana rero akaba yaremejwe umushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi kumurumviriza naho rero vyoba vyaravuye. Rose Nkorerimana umupfasoni akaba afise impamyabushobozi ya maîtrise mu bijanye n'amategeko, akaba yararongoye chambre judiciaire muri sentare Nahinyuzwa. Umukenyezi rero akaba avuka Gihogazi mu ntara ya Gitega. N'amankenguzamateka kandi ikaba iriko iremeza amazina arenga 60 ku bibanza vy'abarongoye amasentare n'amaparaka atandukanye. Muri abo rero barenga 60 harimwo
abahutu 39 n'abatutsi 22 n'ay'abakenyezi akaba ari 20 nk'uko tubikesha ivyatangajwe n'ikimenyesha makuru Bonesha FM. Numviza rero ivy'idosiye ya Ronald Manirakiza yagiye kumukorako ndetse abo yahora acira imanza bakaja mw'ibohero nabo yoba agiye kubasanga mw'ibohero. Iyi nkuru rero tukabandanya kuyikurikirana kugira ngo muzomenye ukuri kose ndetse n'izindi episode zose ntizizogucike, amakuru uzoronka kuri Imbonesha kure ya Hejuru TV. Tukiri muyavuga mu gisata c'ubutungane tubabwire ko mu Cibitoke hari umwigisha yaciriwe gufunga imyaka 3 yagirizwe kugerageza gusambanya ku nguvu umunyeshure. Hari kwigenekezo rya 3 Kigarama, sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke yarahanishije kuri wa kabiri Jean Bosco Bukuru umwigisha kuri lycée technique de Cibitoke mwanyaro y'imyaka 3 yagirizwe kugerageza gusambanya umwe mu bigisha biwe. Bandi bantu babiri bakurikiranwa muri urwo rubanza nabo nyene barahamwe. Iyo ngingo rero ya sentare yamenyekanye kuri wa kabiri Kigarama. Jean Bosco Bukuru n'umwigisha wo kuri lycée technique de Cibitoke akaba yagiriwe n'icaha cyo kugerageza gushurashuza umunyeshuri wiwe Sandrine Ndacayisaba. Sentare ikaba yaramuciriye gufunga imyaka 3 hagerezwe ko kuriha amafaranga ajanye n'urwo rubanza. Urubanza rero rwabereye muri sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura Burengero bw'u Burundi. Ukurikiranwa rero ku ruhara bagize muri ico caha ni Kese niyo gusenga nawe yaraciriwe hadabu ry'amafaranga 100,000 vy'amarundi. Hugira gatatu akaba yagirizwa Isaac Nirampeba nawe nyene akaba yagirizwa kugira uruhara muri ico caha nk'uko byari mu matoza ya parake yarejejwe. Ingingo rero ishimwa ariko ivuga ko idashemera. Urwo rubanza rero rwamaze amasaha 3 arenga twari bwitabwe n'abantu benshi cyane harimo abavyeyi baharanira agateka k'abana n'abakenyezi. Bose rero barashinye ingingo ya sentare nkuru ya Cibitoke ariko bakabona ko gihano hahanishijwe uwo mwigisha akidakwiye arabwira icaha yagirizwa. Bamwe rero mu bakurikirana hafi ibintu basavye ko hoba igihano gikomeye gusumba ngaho, bagasigura ko igisata c'indero kidashobora kwihanganira ivyaha nk'ivyo. Umwigisha yari yarahagaritswe kuwa 22 Munyonyo heza mu cumba c'inzu yakira ingenzi mu Cibitoke ari kumwe n'uwo munyeshure wiwe iminsi ku yindi. Mbasabe rero kugira ngo ntimucikwe n'aya makuru tubazaniye muri iki gitondo. Tugiye kugaruka ku gisata c'umutekano kiriko kiravuga ko cane muri uyu mwanya yaba mu gihugu yaba mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi bariko bararira, abene gihugu bariko bararira, abandi bose bazi iyo nkuru bariko barabibona bakababara cane. Hari amafoto y'ibiziga by'abasirikare b'u Burundi ari mu mashamba ya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ayo mafoto n'ayo masanamu yasubiriye guhanahanwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Amasanamu rero ababaje cane. Ibaze kubona ikiziga c'uwawe utaruherutse kiriko kirahanahanwa ukaba utazoshobora kumushingura. Birateye agahinda. Abavyeyi benshi bariko bararira bivanye n'imisore yabo yagiye mu ngabo z'u Burundi zikajanwa kurwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru ariko arahanahanwa havuga intambara zikomeye zabaye muri ndwi mu bumanuko bwa Kongo, harimo n'ingabo z'u Burundi kuko zigenzura ibice bimwe bimwe aho muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Amakuru avuga ingene abasoda batakaje ibirindiro vyabo, abatari bake rero bakasiga ubuzima abandi bagakomereka. Hari n'ayandi akuru rero ateye ubwoba rwose asaba amatohoza kuko n'amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi yaratanze amakuru ku biziga vyahanahanwe muri ino ndwi. Ikibabaje rero gusumba ibindi vyose nuko ibiziga by'abarundi biriko birahambwa mu kinogo ndetse bikaba byababaje abantu benshi. Ico kinogo ni kiri mu Burundi, kiri muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Bivuze ko rero hari abafisa babo bariko bagwanira izo ntambara muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo batazoshobora kubona ibiziga vy'ababo. Abatwara Burundi n'igisirikare bari mu gacerere nk'uko bama. Imiryango y'abasirikare iri mu gahinda. Gaspard Baratuza ni umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yafashe ijambo ntiyerekana ukwicuza
kw'igisirikare c'u Burundi ndetse ntatanga ihumure ku miryango y'abasirikare bari mu gahinda. Hagati ya Munyonyo 2023 na Ruhuma 2025 interi z'abasoda b'u Burundi zarahoneye muri Nord Kivu kugeza M23 yomaye ingabo zose za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'abazifasha. Ibitigiri by'abasoda b'u Burundi bahoneye ntivyigera bivugwa. Leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ntinavuga ko Burundi bwayifashije, ntiyigera ivuga u Burundi yo aheze gushimira ibihugu vyayifashije. Bivuze ko abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bafatwa nkaho batariyo. Uko Felix Antoine Tshisekedi ntabemera. Iyi ntambara yanakweze ifungo ry'abasoda bashika 270 b'u Burundi, aho ntituvuze n'abahisemwe guheba igisoda baratabaromoka. Abasoda rero ntibumva ico bashoka bakora muri iyi ngwano. Umuco urakenewe kukungena ibintu vyifashe aho hirya. Birababaje rero kubona imivyima y'abasirikare b'igihugu isagukira ku misozi y'amahanga. Ubundi birashoboka ko leta ica kuri Croix Rouge nayo ikavugana n'impande zose ingene abasirikare botahanwa n'ibiziga vyaho vyotahanwa bagashinguranwa iteka. Kurya rero vyakunze ko M23 itanga abasirikare b'u Burundi bari barafashwe mpiri muri Nord Kivu igihe intambara yatangura, niko nyene n'ibiziga vy'abasirikare baguye ku rugamba bishobora gusubizwa. Ni ikibazo rero kiva ku bushake bwa leta no gucubahiro leta iha umwe wese mu ngabo z'u Burundi. Ariko mu gihugu c'u Burundi hoho nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa kugira ngo biziga vy'abasirikare bidahukanwe mu gihugu c'u Burundi, kugeza naho rero biriko birashingurwa mu kinogo kimwe aho muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Hari imiryango ifise amakuru y'ababo rero bahitanwe n'izi ntambara zo muri iyi minsi iriko iratangaza amakuru, ariko ivyo vyose birababaje cane. Bene igihugu bariko baratabaza bavuga ko bakwiye kubona ababo, ngo ni hatari ubu turumva ko muri mwenga bitoroshe, ariko rindira urabe ingene zambura kimazi zitamba umuziki zitazi ubuvugije ingene ziba ziragutuka, hanyuma ngo bakunda igihugu batagira impuhwe ku basirikare bacu. Ubundi turazi ko abasirikare bacu bashoboye, mugabe intambara ya Kongo kubera bayihatirwamwo ntayo bazoshobora. Nico rero bamwe na bamwe bariko barashikiriza. Hari undi yagize ati ico nico bita forward defense policy, n'abarundi tuzorwana kugira imbibe zacu duhana na Kongo ntizigenzurwe n'umwanzi. Iki gihugu kirarwanirwa ntigitorwa kuri gusa, ingabo zacu turazishigikiye. Hari undi rero yagize ati ivyo uvuga yaba bifise intumbero yo gukunda igihugu vyari vyo, ngo ariko twaramenyanye. Ikindi ngo nuko n'urupfu rw'umusirikare ku rugamba atagitangaje kirimwo, ariko ngo kuba nanone batatahanwa ngo navyo ni ikibazo gikomeye cane. Ngo neva n'abandi bakuru bari mu gihugu c'u Burundi n'umukuru w'abasoda ngo ntibashaka guheba amahera bavana mu birombwe vy'amabuye y'agaciro Kisekedi yabahaye bayashira kuri konti zabo, ntaco amariye iterambere ry'u Burundi. Hari undi yagize ati wewe Mutama ndakwemera, mugabo wigeze ku ngabo z'u Burundi ngo niba waraciye mu ndahiro y'igisoda twariyemeje gupfa kugira abandi bagira amahoro. Abasoda b'u Burundi rero ngo ibiriko birabashikira baravyemeje, ariko kandi birababaje kuba ibiziga vyabo bidatahukanwa kugira ngo bishinguranwe iteka. Aho rero ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibintu rero birabandanya kunyuka, birabandanya kuba bibi cane. Ingabo z'u Burundi ziko birabonera ku gasozi kandi zifise leta yagakwiye kubafasha. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane, reka tuve muri ayo arabana n'umutekano. Tuvuye muri ico gisata c'umutekano, Onatur irageza aho umwanzi ashaka. Ambasadore Isidore Mbayahaga akunda gukorana n'izi zo mu karere k'ibiyaga binini. Ese bigenda gute ngo ishemwe Onatur rimutembane abona? Ivyo vyose hari muri raporo ya Sena canke inama integuzamateka yubahiriza amatungo ya leta yerekana ko ishirahamwe Onatur igeze
habi imbere riri mu ideni ry'imiliyaridi zine z'amarundi. Iryo shirahamwe Naturi rero rikaba rihingura ibizuku riko rica mu bihe bitoroshe nk'uko icegeranyo ca sentare ijejwe amatungo ya leta mbere bikemezwa n'umushikiranganji vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Hassan Kibeya. Naturi ngirageza aho umwanzi ashaka mbere ikaba iri mu ideni ringana miliyaridi zine z'amarundi. Mu nama nshingamateka kwa 16 Gitugutu 2025 umushikiranganji akaba yemeje ko ishirahamwe Naturi rihanzwe no kubura ibikoresho rikoresha mu mashini adakwiye, izindi zikaba zishaje. Amadeni Matiere premiere zifashishwa mu guhingura ibizuku zirakenye, vyatumye rero umwembu w'iri shirahamwe uba muke, maze amadeni nayo agoma yiyongerana ari ibizuku vyinshi byatanzwe ku madeni, ababitwaye bakaba batariko barariha. Kibeya Hassan rero akamenyesha ko ishirahamwe Naturi rifise n'ikibazo c'abahinga kuko n'abaza basaba imishahara minini iryo shirahamwe iritoronka. Aho muri Onatoria Isidore Mbayahaga wirirwa avugira leta y'u Burundi. Amashirahamwe menshi rero leta irafise imitahe akaba akora homba kuko leta itayitayeho, ahandi naho ugasanga abayobozi bayo barangwa no kunyonora cane ibituma akora homba. Tubibutse ko ishirahamwe Naturi riyobowe na Ambasaderi Isidore Mbayahaga kunze gukora umwihwezo zibera muri Kongo, ibituma benshi bibaza impamvu irashirahamwe rimujanye arorera. Benshi rero bakibaza ko ari uko atagifise umwanya wo kuja muri Naturi ngo amenye ibibazo biriko biraberayo. Ayo mu birabana n'igisata c'ubutare ngo dushaka ko ubutare dushora mu Bushinwa tubuhingurira aho iwacu mu Burundi. Yashikirijwe na Olivier Suguru arongoye ikigo CFCB gikurikirana ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi kwa 17 Gitugutu mu kiyago rero bagaranye n'abarwizatunga b'Abashinwa baje bava mu ntara ya Guangdong. Uwarongoye CFCB kabamenyesha ko abarwizatunga b'Abashinwa baje kuraba ingene bakorana n'abandi rero barwizatunga bo mu Burundi mu bisata bine: igisata c'amabuye y'agaciro, igisata c'inyubako, igisata c'amahoteli hamwe n'igisata co gutwara ibintu n'abantu. Ibihago rero vyahagaze ahanini ku bagwizatunga b'Uburundi bakorera mu gisata c'amabuye y'agaciro, bakaba rero basavye ko Abashinwa boza n'ibikoresho bigezweho kugira bakorane muri ico gisata. Abajijwe rero ikibazo kijanye no gushorera ubutare budahinguye mu Bushinwa, Olivier Suguru yamenyesheje ko igihambaye atari ugushorera ubutare mu Bushinwa canke ahandi, ahubwo ko butegerezwa guhingurirwa mu Burundi maze hagashorwa ibihunguye. Yagize ati hari igihe bashora ubutare butasuzumwe bikwiye, ivyo bituma rero hari ivyo tutazi vyagiye gushorerwa muri ivyo bihugu, ngo twifuza ko twogira amahinguriro tugashorera mu mahanga ivyo twihinguriye iwacu gusumba kubijana guhingurirwayo. Menyesheje kandi ko guhingura ubutare mu Burundi bizogira akarusho ku gihugu, ngo bizotuma rero igihugu gishora ibintu cizeye kandi bizwi neza. Mu yandi makuru havugwa cane mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye, reka naho turabiremwo uko vyoba vyifashe. Hari abakorera amashuri aho bita ku mashuri kuri antenne primaire ngo barashima ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB buza gukoresha amafaranga y'igihugu mu gutaka amashuri kuko ngo ari agasuzuguro k'ifaranga ry'u Burundi. Abakoresha amashuri rero bakavuga ko hariho ubundi buryo bwo gutanga amafaranga batarinze gutosekaza ifaranga ry'u Burundi. Naho rero ibindi bivugwa cane ngo turabazwa n'amafaranga leta ivuga ko iterera mu gisata c'uburimyi, ariko ibiciro by'ibifunguro bikaguma biduga. Iyo ni imyidogo ya Gabriel Rufyiri umukuru wa Olicom, aho avuga ko babazwa n'amafaranga leta ishira mu burimyi ariko umwimbu ntuboneke, ibiciro navyo rero bikaguma biduga. Muri mu migambi y'igihugu c'u Burundi igisata c'uburimyi n'ubworozi nico cashizwe imbere. Leta rero ikaba ishiramwo amafaranga arenga miliyaridi 100 ku mwaka. Muri iyo rero ibice bigera kuri 60% bikaba bishirwa mu ifumbire, ibindi bice birenga 30% bigashirwa ku mbuto z'ibigori ziva hanze y'igihugu. Nyamara ngo rero ico gisata nico cambere gifise ibibazo vyinshi mu gihugu. Atanga akarorero rero kabahurikiye mw'ishirahamwe SENAC murima w'isangi gishinze kugwiza umwimbu w'ikawa, haheze igihe rero badahembwa. Ikindi rero warongoye Olicom amenyesha ko n'abarimyi batararonka ifumbire n'imbuto zirobanuye barihiye mu gihe ari igihe c'irima
byose rero ngo vyerekana ko ayo mahera ashirwa muri ico gisata caco akora. Gabriel Rufyiri ati ivyo bibazo rero biri mu gisata c'uburimyi n'ubworozi biratuma ata mwimbu uboneka, ibiciro vy'ibifungurwa kw'isoko bigaca biguma biduga kandi leta ivuga ko ishiramwo amafaranga akwiye kugira rero igisata c'uburimyi gitera imbere. Warongoye Rukomere akamenyesha ko leta ikwiye kurondera abahinga bakiga neza imigambi ya leta imbere yo gushiramwo amafaranga. Yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kwa 20 Gitugutu. Intumbero rero abanyamukuru ico kiganiro kwari gushikiriza umwihwezo w'ishiramwe arongoye kuvyerekeye amafaranga leta ikoresha buri mwaka. Nayo ku bindi bivugwa mu rundi ruhande Banki Nkuru y'Igihugu itegerezwa kuba icitegerezo mu igabanuka ry'ibiciro vy'ifaranga mvamakungu mu Burundi. Ko Faustin Ndikumana arongoye Parsem avuga kugira ngo wemeze ko amafaranga mvamakungu yabonetse wisunga Banki Nkuru y'Igihugu, iyo banki rero ibishobora kwerekeza ayandi mabanki yo mu gihugu, uyakeneye nawe akayaronka vyoroshe. Kubwo rero mu gihe ukeneye amadolari wese atayaronka vyoroshe mu Banki Nkuru y'Igihugu canke mu yandi mabanki ntashobora kugabanuka cane kw'isoko yo ku ruhande. Mu gihe rero hari haciye imisi amadolari yaragabanuye ibiciro kuri Marché Noir, Ndikumana rero akemeza ko amahera mvamakungu atiri yagabanutse kubera utari bwashowe hanze canke ibindi biterwa njabukambibe, ngo rero yagabanutse kubera abayarondera bagabanutse. Faustin Ndikumana rero akabona ko kugira iryo faranga riboneka yakwiye guhabwa uburenganzira abashobora kugwiza amadolari mu gihugu, barakwiye no kugwizwa kandi dushorera hanze kugira ngo turonke ibice binini vy'amadolari ava muri bwo. Mu guheraheza rero aya makuru ngo yambona kazoza ntishoboka mu gihe amafaranga leta ikoresha buri mwaka aguma yiyongera kandi vyakora bitaboneka. Ivyo rero ni mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri wa mbere Gabriel Rufyiri n'abarongoye ishiramwe ryishinze kurwanya ibiturire twababwiye no gusesagura ubutunzi bw'igihugu. Rukomeye yamenyeshe ko mu Burundi hari ibintu vyinshi kizingamitse imbona kazoza yamiriko iravugwa. Bwa mbere rero ngo n'ukuntu tuguma mu madeni y'ibindi bihugu ariko ayo mahera atabikorwa biboneka aba yakoze. Akerekana ko mwaka 2016 leta y'u Burundi yari ifise ideni ry'imiliyaridi zigera ku majana 7 y'amarundi ariko bikaba bigeze kuyagera ku miliyaridi ibihumbi 7. Ngo amahera rero leta ikoresha ku mwaka nayo nyene abandanya yiyongera ariko ivyo akora navyo ntibigaragare. Amafaranga rero ya leta yategekanije kuzokoresha mu mwaka 2025 gushika 2026 yigijwe ibice 10 yigwije ibice 10 ugereranije n'ayo mwaka uheze. Ivyo vyose rero bikaba biva ku kuntu amafaranga ashirwaho usanga hanini ari ayo gutunga imiryango y'abategetsi gusumba kwita ibisata vy'iterambere ry'igihugu byoshobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ikindi Gabriel Rufyiri rero abona kazingamitse ubutunzi bw'igihugu nuko kuntu usanga mu bisata vyozamura ubutunzi bw'igihugu bashiraho abafise ubumenyi bwe bisunze ka mwana wa mama canke umugambwe, ngo hari n'abashirwa rero badashobora no gufata ingingo nabanduka. Akaba atakorero ko amafaranga atangazwa n'abashinga amateka ngo azokoreshwe ariko ugasanga siyo asinywa. Kugira rero igihugu citegurire gushikira iyo mbona kazoza, Gabriel Rufyiri abona ko bwa mbere hakwiye gushirwaho abahinga batunganya neza amafaranga leta yokoresha, bagatunganya ibisata vyozamura ubutunzi bw'igihugu. Ikindi rero ni uguhagarika gukoresha amafaranga y'igihugu ku nyungu za bamwe, yabona agakoreshwa mu bisata bizamura ubutunzi bw'igihugu. Naha rero duhereje aya makuru twari twabateguriye muri iki gitondo cyo kwigenekezo rya mbere Kigarama 2025. Basabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubashikiriza mu bisata bigiye bitandukanye hose tubafitiye amakuru nkuko mubandanya muyakurikira kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Imana bahezagire bandanya kugira umunsi mwiza.